Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi shiramatsiko TV nane n'umwanya yagezwe ko ariko aragarukwa ko cane irya nino amakuru tugiye kugaruka ko yariko aravugwa cane mu birabana n'umutekano nga mu gihugu c'u Burundi ariko nanone tukagenda duca n'irya nino ku makuru ariko aravugwa cane mu birabana na politike. Muri ano makuru turaza kubabwira zuguru muri CNDD FDD ibara ryahejeje kugwa ni nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atsindiwe urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe yari yabwiwe na bamwe mu bafatanije kurongora igihugu ko urugamba rwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atakagombye kurwinjiramwo, none kuri ubu ngubu biheze abasirikare b'u Burundi batsinzwe baranabuze, abasirikare benshi baracikanye abandi bariko barahunga birukanka mu mashamba ya Kongo babuze aho banyura kugira ngo babone inzira batahe, abandi barapfungiwe nga mu gihugu c'u Burundi kuko banse kuja kuri urwo rugamba babona yuko ataco rumariye igihugu. Hahawe impanuro kenshi Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abafatanije kuri ubu ngubu ntiyigeze azumvira. Kuri ubu ngubu abarundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baratsinzwe, ingabo zaramaramaye, igihugu cyaramaramajwe. Ibi vyose bikavugwa yuko ari Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'akarwi kiwe babikoze bivanye n'inyungu baronka muri izo ntambara, ubutare bacukura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gushaka gutunga vyihuse. Ibi vyose bikaba bitumye igisirikare c'u Burundi kuri ubu ngubu kimaramara. Abanyagihugu baridogera ukugene abana babo biciwe bose ku rugamba, ariko nanone akaba atari n'incumbusho bahabwa. Abanyagihugu bamwe baravuga yuko babuze abavyeyi babo, babura abana babo, nyamara bamwe mu bategetsi bakomeye cane bakabandanya gutunga bimwe biboneka mu giboho bo inzara iriko irazura inzara. Muri kano kanya rero tugiye kugaruka kuri iyo zuguru muri aba bategetsi bivugwa yuko bishe igisirikare c'u Burundi. Haravugwamwo urongoye ibiro bikuru vy'igisirikare General Prime Niyongabo, nawe nyine bivugwa yuko amaze imyaka irenga 13 arongoye igisirikare c'u Burundi, ariko nanone nawe ico yakoze akaba atakindi usivye ubusumwa bukomeye cane yagiye arakora mu kurongora iyo myaka igisirikare c'u Burundi. Bivugwa yuko rero Prime Niyongabo na Perezida Evariste Ndayishimiye boba bameze kumwe kuri ubu ngubu, boba barafashe igisirikare c'u Burundi bakakigira akarima kabo. Kuri ubu ngubu Uburundi bukaba bwarasubiye inyuma mu bisata nka vyose. Tukaba twababwira yuko rero muri ano makuru tuza kubabwira vyinshi biriko biravugwa kuri abo bategetsi bishe igisoda c'u Burundi, bishe igihugu. Turaza kugenda turabigaruka ko muri ano makuru turaza no kubabwira ku bijanye n'aya makuru twariko turababwira y'ibijanye ngo ningene abaroberi bahejije kwinjira mu gihugu c'u Burundi bitwaje ibirwanisho bakinjirira mu Rudavagi, mu bijanye n'ihunga ryabayeho aho abasoda b'u Burundi, gisirikare ca FARDC, wazarendo ndetse n'interahamwe zasize zikozeho nyabwoko mu gihugu cibanyi c'u Rwanda mu mwaka w'1994 ho nyabwoko ryibasiye abo mu bwoko bw'abatutsi. Kuri ubu ngubu binjiriye mu Rudavagi aho n'imitwe yitwaje ibirwanisho nyine ngo yoba yarabinjiriye ko. Muri ano makuru turaza kubabwira ko coba cyinshi abategetsi b'u Burundi babandanije kugira ko ashobora kuba ibitero bikomeye cane nga mu gihugu c'u Burundi, bivanye nuko imirwi yitwaje ibirwanisho bivugwa yuko ngo yoba yagiranye amasezerano akomeye cane nayo mu 23 kuri ubu ngubu itarabana ryiza na leta y'u Burundi, bivanye nuko leta y'u Burundi yohereje abasirikare benshi mu kurwanya uwo murwi bafatanije n'igisirikare ca FARDC ndetse
n'imirwi ifasha icyo gisirikare harimwo Wazalendo, FDLR ndetse n'iyindi. Kuri ubu ngubu rero birashushe muri CNDD FDD, ivyo vyose biriko biratera ugucanamwo gukomeye cane mu bategetsi bakomeye, aho mu buri umwe wese ariko aragiriza undi. Kuri ubu ngubu General Prime Niyongabo niwe asumbirizwe hamwe na President Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bafatanije mu koroha abana b'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, none kuri ubu ngubu bakaba bashiriye ku macuniro. Bamwe mu bihangange vya CNDD FDD cane abayoboka umuhisi Pierre Nkurunziza, abo ni abavuga yuko ari basamuragwa bahora bagendera amakanda y'umuhisi Pierre Nkurunziza. Kuri ubu ngubu bariko barabaza ibibazo bikomeye cane bamwe mu basoda bakomeye cane harimwo n'abagenerali. Kuri ubu ngubu bariko barabaza General Prime Niyongabo ndetse na President Evariste Ndayishimiyeho amafaranga yatumye Uburundi bumaramara bayashize kuri ubu ngubu byacitse. Bati umaze imyaka 13 urongoye igisoda c'u Burundi uhawe impigi na bamwe mu bategetsi bakomeye cyane, ariko nanone twarabuze ico uwakoze. Waratunze, warubatse amazu agerekeranye, ayandi uragura. Ufise za banke na za microfinance vyawe, ufise ibitaro n'ama microfinance utungira ku musoda agwaye canke akomerekeye ku rugamba. Uherutse gutuma ko ibiduga bikwegera vyawe wimba ubutare muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu Burundi. Warateye imbere koko igisoda co casubiye inyuma bimwe biboneka inyuma y'uburyo bwose. Umusoda yisabiye utwiwe umuhanisha kumuzungurukisha igihugu cose n'amaguru. Umusoda yanse kubandanya ahemukira ku rugamba umupfungisha ubuzima bwose. Ibigore vyaboze muri Anagesa nivyo vyahinduwe ifu ihabwa umusoda ku rugamba. Umusoda ajejwe kunguruza ubutare n'ibitoro vyawe, iyo unamufashe uca umwinjiza mu mpimba ukamwisohorera. Umusoda ajejwe kunguruza ivyawe haba inzahabu bakura muri Kongo canke igitoro ukoresha mu miduga yawe uca umwisohorera mwibohero iyo afashwe nyine abizanye mu kingwabi. Baguhaye igisoda kidatsindwa, none nyuma y'imyaka 13 utweretse igisoda gitemaguza gihunga. Baguhaye igisoda cubashwe, none utweretse igisoda gitsindwa urugamba kidatsinda urugamba na rumwe. Baguhaye igisoda ca discipline uyu munsi, none generali atinya kaporari w'umwishikira. Baguhaye igisoda cibanga uyu munsi, umusoda atabarizwa kuri za rezo sociale. Baguhaye umusoda witeka, ubu yagizwe ikidandazwa kwa President Felix Tshisekedi wa Kongo. None iyo myaka 13 uyimaze ukora iki? Urindiriye iki kugira ngo utange imihoho? Ryateka ry'umusoda w'u Burundi ryagiye hehe? Ntare Rugamba yagaruka uwo mubwira iki koko mu vy'ukuri? Dufate ko ari Ndayishimiye yagukoresheje nabi canke ni mwese mwabaye indongozi mbi ku buryo igisoda c'u Burundi gisubira inyuma ukuraha. President Evariste Ndayishimiye wowe uriko urabivugaho iki? Manda yawe igiye guhera, ariko nanone ivyaranze manda yawe birateye ubwoba. Watweretse Uburundi buteye inyuma ku isi hose, no kuvuga ko igihugu c'u Burundi ari cyo ca nyuma ku isi mu bikennye, aho igihugu bakiguhaye ari igihugu gitemba amabata n'ubuki, ariko kuri ubu ngubu aho ukigejeje harateye ubwoba. Kuri ubu ngubu ni igihugu kiyugaranye, nta na hamwe waja ku muturanyi. Kuri ubu ngubu igihugu cose kirugaranye, habanje kuba wiyugarana umupaka w'ibindi bihugu mu bibanyi, cane cane nk'igihugu cibanye cy'u Rwanda, unahora usoto
ushotora ushoza intambara kuri icyo gihugu ndetse utanashobora no kuyirwana kuko ivyakuranze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo vyarerekanye ukugene uteye ndetse vyarerekanye nuko utashobora kugira n'ikintu na kimwe ukora none kuri ubu ngubu ubesha abarundi ko ari we mutegetsi ubaho ukomeye kandi ukora ibiroranye kuri ubu ngubu ntiwibaza naho igihugu bakiguhaye uko cari cimeze naho ukigejeje ugitembya ico bikoze urarya umwungu usiba ibango kuko nyine nawe igihe cawe cageze kuko ivyo muriko muratwereka ni ibintu vyerekana ico mwakoze ndetse n'ico mudashoboye kugeza ubu ngubu murakwiriye gutembagazwa mukavaho n'intwaro yanyu kuko ntaco mwigeze mumarira Uburundi usivye gushira abarundi bose mu marira. President Evariste Ndayishimiye ikebuke utanga imihoho ndetse n'akarwi kawe hakiri kare kuko abarundi bahejeje kurakara cane. Bamwe bati ubundi yo winjije isiha mu kigega nuko bigenda. Ikindi mwibuke abasirikare ba kera bose bari bafise ubunararibonye benshi bahonejwe abandi barangazwa abandi bigizwayo. Tushobora kumbwira igisirikare kigizwe n'imbonerakure hamwe n'abaegisirobe reba ba sendede FDD atantambuko n'imwe y'igihugu bigeze bafata ari ukuza bakagaba ibitero ku nzirakarengane z'abarundi bagaca basubira guhungira mu mashamba ya Rukoko Ntega na Tanzania ko bashobora kugwana bagatsinda urugamba batigeze bafata n'umutumba nk'uko nabo nyine ubwabo bavyivugira. None woweho ko wiyumvira ubona aba baroberi ari ikindi bariko bakorera igihugu usibye kugitembya. Abandi bati igihugu cubahirwa igisirikare harakwiye mu Burundi izindi nyigisho ndetse n'izindi ndongozi za gisirikare zo gukunda igihugu kuko igihe cose muzofata igisoda mukakigira icumugambwe aho kukigira icy'igihugu muzokwama mwasevye nk'uko mwaraye mumaramariye muri M23 abagabo n'abana ndetse n'abadamu mwakunda akanyobwa ka musteri mumpe umwanya babwire icishe igisirikare c'u Burundi nakarwi k'abategetsi bamwe bikundira amaronko bakunda kwigungira ko kuri ubu ngubu bishe igihugu. Yemwe General Prime Niyongabo nta kindi yariko gukora hamwe na President Evariste Ndayishimiye kuko nizo siyarusahuzi mwashize mu kigega cy'igihugu none kuri ubu ngubu igihugu baragitembeje. Niyongabo nakurwe ku butegetsi, President Evariste Ndayishimiye nakurwe ku butegetsi n'akarwi kiwe. Reka tubandanye kuri ya makuru twari twababwiye yo kuba ariko baravuga ibi vyose nabegereye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo avuga yuko abatembeje igihugu ndetse abakishe ari akarwi gatoya kagenzurwa na President Evariste Ndayishimiye harimwo abasirikare b'abagenerali bagabana amaronko bakura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. None kuri ubu ngubu igisirikare c'u Burundi caramaramaye ukuraha aho Vyayangaye Ndikuriyo kuri ubu ngubu yipanze kugira ngo agire ico akoze kuko abona yuko igihugu catembejwe na President Evariste Ndayishimiye, General Prime Niyongabo ndetse n'akandi karwi bafatanije. Kuri ubu ngubu umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD akaba yaripanze kugira ngo asubirire bamwe anasubiriza hamwe muri izo ndongozi, ariko nanone akaba ari zuguru nyine yabandanije gutera ibibazo bikomeye cyane muri CNDD FDD. Reveriyano Ndikuriyo ari buze gushobora uru rugamba co bikoze bamwe n'abandi babona yuko igihugu cahejeje guterwa kandi kinciwemwo n'umwasi. Kuri ubu ngubu havuga abaroberi baba barinjiye mu rwire ditabara ndetse bivugwa yuko
yuko bamwe boherejwe na General Godefroid Niyombare kuri ubu ngubu bavuga yuko afatanya na M23 amasezerano bagiranye ariko M23 ikimara gufata Uvira nawe nyine bazamufasha gukura ko ubutegetsi bw'u Burundi biboneka yuko bwatembeje igihugu kuri ubu ngubu. Intambara ikomeye cyane ikaba iriko irategurwa ku Burundi kugira ngo hakurwe ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'akarwi kiwe katembeje igihugu. Mu kandi kanya turaza kubabwira n'ibindi byinshi biriko biravugwa cyane irya nino. Muze kuja kure turaza kubabwira kubijanye n'itembagazwa ry'ubutegetsi ririko rirategurwa nga mu gihugu c'u Burundi ndetse n'ibindi byose biriko biravugwa cane muri zuguru mu bihangange vya CNDD FDD. Nimuze kuja kure byiza kuri mwese n'ivyo ndabipfurije.